Sinoshobora kugukunda kuva ubu gushika dushaje ntarakubabaza. Mukunzi, ndazi ko ikosa ryose rikorewe mu rukundo rw'ukuri rigira igiciro co kubabarirwa n'umutima ukunda. Nubwo biruko sintegura kukubabaza mukunzi wanje. Isangemwo, niwe mukunzi w'indoto zanje, ariko sinokubwira ko nkubuze nopfa. Gusa wumve ko uwo munsi niwashika ukaba udahari wafashe urugendo rurerure, izuba ntirizokwaka. Wumve ko n'inyenyeri yawe mw'ijoro itazogaragaraho ndayibona buri munsi. Mukundwa, ivyo twubaka mu rukundo buri munsi ntibiza bisaza, bigumana itoto naho twe dukura ku munsi ku munsi. Isangemwo, ibihe vyiza turimwo bizogira iherezo, ariko urukundo rwiza turimwo gukuri rwo ntiruzogira iherezo, kuko n'inyuma yo kubaho kwacu bazoba bakivuga urwo dukundana. Isangemwo, mukundwa, uri impamvu ifadika ituma mwenyura niyo tutari kumwe, kuko wambitsemwo umunezero w'urukundo kuva umunsi duhura. Isangemwo, mukunzi, nubwo bishika tukiheba, menya ko urukundo rwacu rutazohora mu bibazo. Ibihe vyiza vy'urukundo niba biba muci canke mu rushana, nditeze ko natwe vyiteguriye kudusekera. Izuba ry'imigisha mu rukundo rigiye kutwakira, n'imvura y'imigisha mu rukundo igiye kutunyagira. Isangemwo, amarangamutima yanje ashobora kunshuka nkisanga nagusariye mukunzi wanje. Sindi uwera imbere yawe n'abisi, ariko isezerano nguhaye nk'umukunzi wanje niri. Mukunzi, niwe wo kunyibutsa ko uwo mubiri ushuho twibagiza ibiduhanze, uhagarikwa n'ikibazo wizanira mu kanya gato tuwurekurira kutuganza. Isangemwo, mukunzi wanje mwiza, ndagusavye uzundinde kuja ku gasozi ka kure, ku gasozi ka jenyene ku bwawe. Mukunzi, ndinda kurara amajoro yanje yose ntaguhetse nibaza ati mbe ndakunzwe vy'ukuri. Isangemwo nawe, niba ushishikajwe no gukomeza kumva amajambo y'ubwenge nkaya, isangemwo, kuko isangemwo nawe nico yaziye. Ariko mukunzi, biruka ari nako ndakwibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana, kuko inzira y'umwe ntishika.